Paul urabona ko yaciye abiheba baramuciye intege ntaco organize ama crystal event nakiyakora kubera harabe umengo hari ibintu byo kumwagiriza bitari byo tugiye turaba neza turana kujya mu jama abwiye haboneka abapore nk'abandi ahambwe ucacu Burundi umuziki ubugeze mbari sanga DJ Paulin aho warugejeje ni heza garuka mu Burundi nabonye umengo uri muri Norvège uri hehe garuka hajya warugejeje benshi barashima ibyo wakoze ubandanirize hajya never give up bapore kugira turonke benshi mbega Double J aracishuza ujya muziki utagiye mu bantu umuziki ntibigeze winjira mu bantu uwishuza kubera iki hari ibintu tuvugira abaririmbyi sometime kugira ngo tubatere intege twebwe abamenyesha amakuru ariko nitwo bivamwe hari gihe dushavuga ati kuva twavugiye aba twagira iki niki birarengeranye yandika neza afite ijwi ryitse respect Double J mugabo ereri kurakora Double J sindi gute wishuza indirimbo imaze amezi menshi yarasohotse uyu uyishaka kwiki DJ Paulin abakora ibintu vyiza aratuma mukorana concert na chameleone ubaza ngo gukora na concert na chameleone ni DJ Paulin yabitumye ikosa rya Double J riri hehe muri uno mwanya be mukobwa uri mwiza niwe nawe nuzoregeza kazoza nikazoba keza. Yes, ladies and gentlemen, boys and girls, another beautiful day, another blessing. Ndabaye ikaze kuri Yagatech TV ryajwi ni rya wawundi nyene musanzwe mumenyereye ni ijwi riri unique ndazi mwamaze kumenya. Reka ndabarumsaba mwese mukora dukurikira muri hose abari hano mu gihugu cyacu Burundi eka no kwisi yose. Kuri uno munsi nabazaniye umusesanguzi w'umuziki w'u Burundi no mumenyesha makuru no mu MC akomeye dufise mu gisagara cyacu ca Bujumbura, aho mu minsi iyo urazi yuko benshi barazi yuko ibintu bimeze ukunyu umuziki uri kuraduga kandi sama iregereje. Guys, kuri vibes ziriko ziraba mu gisagara ca Bujumbura mu muziki navuze ati reka ndamwegere Machad, MC Machad shure kuyaga ku bintu biriko biraba mu muziki w'u Burundi. MC Machad tumwakirana karuru kenshi. Wagwan BJ, wagwan Yagatech wagwan. Yes sir. Ewana mwese wagwan abakunda umuziki w'u Burundi reka mvuge wagwan. Yes, aba nkamvuga ati ewana ntabwo ari wagwan. Nako bimeze so Shobo MC Machad de la capitale ule mwakalama mu G7 katistisi katenda loda n'ibindi umemse mu Burundi umenyesha amakuru mu Burundi nizere ko umeze neza benshi mwari mu nkumbuye nanje nayo ndabakumbuye kandi ndabakunda sana vya danger. Of course akora ikiganiro cy'umuziki kuri Ejo FM ni journaliste ni MC afite ndomu artiste muri rusange muri byose kubera bose usangamwo neza na neza abafana ni benshi bantumye commentaire ni nyinshi ziriko ziraba ku mbuga ngurukana bumenyi. Hariho video iheruka gukogwa barambabarira je nkunda kugigwako kugira ngo sintevye abantu bariko baradukurikirana. Hariho video duheruka kubona ya Double J, niyo mpamvu natanguye indirimba ati mbe mukobwa mukobwa uri mwiza. Big up to Double J. Nivya nkagose mama nzoduga nivya nkagose mama nzoduga. Ibibazo bihari ni kibazo kiri hagati ya Double J na DJ Paulin byabandanyije, aho Double J haraka video kasohose yakoreye interview muri Silent Vibes TV kwa Hozi Irakoze. Rero Double J rabwiye ati DJ Paulin amuhaye iminsi mike cyane azobe yasubije indirimbo yakoranye na Chameleone kuri YouTube. Ataruko naho ndibaze bizokurikira ni Imana ibizi. Ndaguhaye ikaze MC Machad twiyagira umuziki w'u Burundi. Asante sana bro. Shimbire n'abarongozi b'TV. Shimbire nawe nyene capitaine. Kai never give up, nuzucika intege mu kintu cyose ukora. Biraryoshe kwitanga, biraryoshe gukora ugakorana umwete. Ugakora nk'umuntu afisi yashaka kuja. Bino nk'ivyo nambu turondera nukuba wifuza gushikana inkuru kure. Kina ndakunda umuntu aca bugufi kubera nanje nca bugufi. Ikibazo ca mbere, iki kibazo kiri hagati ya Double J na DJ Paulin kimaze iminsi kigaragaza mu muziki w'u Burundi. Mbega ubiravye kuri rya jisho rya gatatu Double J DJ Paulin ivyabaye turabizi. Gushika kuri uno mwanya
mbega amakosa tuyagirize nde? Je nakwibaza ati ni ibintu vyaheze kano kanya se nakwibaza ko ari ibintu bishobora kugaruka kandi navuga ko mbega DJ Paul avuze iki mu Burundi yakoze iki uyu munsi ndumumenyesha amakuru ndu MC hazogeraho mu myaka iza bavuga ati eske Mugacerere yamaze iki MC Mugacerere de la capitale yamaze iki yamari ku Burundi n'ikindi kintu uri kurakora akazi ko kurondera amakuru umenyekanishije amakuru atariyo bazovuga ati mu vyo wamaze hari ivyo yamazemwo bitari vyiza bizo gushira hasi ariko ugakora neza ejo bazovuga ati mu myaka iri imbere ujya mu peti hari ikintu yamariye industry hari ikintu yamariye Burundi kwera ivyizo uzohora koze so aho no hagarara umbaje Double J ndetse na DJ Paulin amakuru arahari biraca hirya tukabibona sinza kuvuga imenyesha amakuru ngo ibi nibi ngo bakoranye ibi nibi no harabaririmbyi tuvugana inbox nkanabaza ati none bimeze gute byifashe gute ko mwazimye urazi ko umuntu ashobora kwizimya wenyine ivyo urabizi umuziki ntuzoba umwe kandi ntiwabaye umwe kuva kuri ba Chancho nabo tutazi barakoze music uravyumva ntavyo kwidoga twigeze tubona bashira imbere ibikorwa mbega Double J aracishuza ujya muziki utagiye mu bantu umuziki ntibigeze winjira mu bantu uwishuza kubera iki hari ibintu tuvugira abaririmbyi sometime kugira ngo tubatere intege twebwe abamenyesha amakuru ariko nitwo bivamwe hari gihe dushobora kuvuga ati kuva twavugiye twagira iki niki birarengeranye uri umuririmbyi uri kuramara umwaka nturi kurasora song ufise talo ufisijwe ntugwaye mu nzosi gutugaruka ku ndirimbo itigeze ifatisha mbega ni yaje kuri YouTube izo kumarira iki so ntuze wishuza ikintu uzikata cyo kizokumarira sinshobora kwishuza ubusa simvuza nk'indirimbo ngo nubusa kiniki hari cyo yo muzanira canke kiniki sikimwe si bibiri ariko novuga ko yo gwijije ibikorwa asora izindi ndirimbo ntavuge ngo pole ngo angira ibi nibi no kindi mpagarara Paul yamumariye iki mbega chameleone ariko arishuza indirimbo ngo ateshize kuri turameranira nabe mbega chameleone bamenyanye gute na connection yabaye yandi yabaye ya DJ Paul bari kumenyana gute na chameleone uri kuranda uri kurankurikira ndavyibukana ari umu MCJ muri show ya chameleone cyo haragiyemwo Double J harajamwo Kiriku iyo connection yavuye he mon frère namba domenyesha amakuru mu yampaye connection excellent ni mubona benshi baramuzi ndanabivugire ngaho ndamubaha sinovuga ngo hana ngo naho bari kintu kitogenda neza sivyo sinovuga ikintu kibikore kubera niyo yatumye nitwa Mugacerere journaliste naho natagwe ku MC rero novuga ko hari ibintu tukwiye kugira gute kutavamiye Paul urabona ko yaciye abiheba baramuciye intege ntaco organize ama crystal event nakiyakora kubera harabe umengo hari ibintu byo kumwagiriza bitari ivyo tugiye turaba neza turana kujya mu jama abwiye haboneka abapore nk'abandi ahambwe ucacu Burundi umuziki ugeze mbari sana ariko MC Mugacerere novuga uri kuramukarira cyane Double J uhayagiza DJ Paul ndamuhayagiza gute ndiko nuva amajambo uvuga uri kuvuga nk'umengo Double J yarakoze amakosa mu gihe Double J we wavuga ati indirimbo ni yiwanje imistari igenda yanditse imazike kingana gute isohotse imistari ya chameleone ni igenda yanditse imazike kingana gute isohotse indirimbo imaze kurenza amezi angahe ese kuyirondera kwiki naho Paul bari mu makosa ivyo vyo ndirimbo vyaraheze fanya kazi zana ibindi bikorwa uzana uturimbo dufatisha mu bantu reka kumushuza ikintu indirimbo yaragiye mu bantu naho yova kuri YouTube haraba barayitereshaje kendi ndirimbo zaravuma zitari kuri YouTube iyi ndirimbo iza kuba hit ibigeze kure bisigura ko indirimbo ntigeze iba hit ntiyakunzwe n'abantu curekana nayo
ariko iryo ndirimbo ntitwovuga ngo ntiyagiye mu bantu mu Kamenge yaravugijwe mu Ibujumbura yaravugijwe, Ingozi yaravugijwe, Igitega yaravugijwe, gushika yaho Chameleone na Double J bahura hanze baravuga ati harasohoka ka video ka Chameleone avuga ati none bahuye kubera indirimbo canke bahuye abwira DJ Paul ati Paul acha kubania baba Petit ushaona ivyo byose vyerekana yuko Chameleone ashigikira cyane Double J ino naho DJ Paul ariko arugara imiryango mbega hari ico vyo babiriko none mu muziki w'u Burundi kuba yite ku indirimbo nuko indirimbo ifata mu bantu bashaka kumva mu kabare yagira avugijwe bigaherera ngaho indirimbo yenyene irigira hit suko wewe wayivugije ngo ciba hit indirimbo yonyene ariko kajya karirimbo nanje karandyohe champion boy ni Double J na Chameleone umujanja man neza na neza turi mu gisagara ca Bujumbura aha turi bahita kuri na hantu heza kuri Mutima Bar na hantu MC Mashad Kenshi abakunze kuba ari kuko ni n'umuntu akunda kugaragaza ukaba ufise bar ukaba ufise ama concert arashobora gupromotinga ibikorwa bya company ushaka ibintu vya bishika kure shimira aho tumaze gukorana igihugu cyose ndamaze kugizunguruka kubera ama company rimwe mwanyizera hari gihe tubikora mu ibanga ibintu biragenda neza maze ibintu vyawe bigashika kure cyane ego cyane ikosa rya Double J riri hehe muri uno mwanya ikosa rya Double J arakwiye kuzarakora cyane ntacika intege ahubwo DJ Paul ivyabaye feroke kumutera intege akaca gumasora imiziki yandika neza afite ijwi ryiza respect Double J mugabo ereri kurakora Double J sindi gute wishuza indirimbo imaze amezi menshi yarasohotse uyu uyishaka kwiki vyarabaye sinza kwagiriza Paul ngafise ikosa kandi nawe Double J sinda kwagiriza ngo ufise ikosa vyabaye vyarabaye DJ Paul arabakoreye ibintu vyiza aratuma mukorana concert na Chameleone ubaza ngo nupfa gukorana concert na Chameleone ni DJ Paul yabitumye you have to respect him bravo connection yarabaye sivyo yazananye he kwa DJ Paul n'ivyo nibo bimubahira basi hacaba kutubahana je ndavuze ko hari ama concert tukibona menshi ko Paul baramuciye intege abaririmbyi benshi batandukanye ndasubimwe turonka abapole benshi amakonseri yobaye menshi umuziki urimo amafaranga yaravyerekanye Paul agashamwe imitahe muga abandi bariko bava he bashamo amafaranga mu muziki umuntu arasho kwibaza ati MC Machad abari niba bandanye uri kuvugira niba bandanye ko baririmbyi uri kuvugira Paul sindiko namuvugira ndikunda kuvugira azoguhe ibiteramo ba Paul ni benshi ukore mu Paul yabaye Paul kubera ibikorwa ba Paul ni benshi ahabwa abo bandi ba Paul baca bahagarika gushiramwe amahera mu muziki kubera ko babona baririmbyi ntibariko barahuza kubera baririmbyi ntibariko barabashimira ivyo bagiye barakora muri akanya twarabona amasho agiye atandukanye ego ugasangazanya umuntu wo hanze ivyo twari twagwanije wari umuziki yuko abantu baca bakunda umuziki wo ngaho hakujya muga ama concert si bibi uravyumva ama concert si mabi bivanye nuko ntiroganijwe mugabo bica intege babandi bataraba bapore bobaye bapore kubera inyifato y'aba artiste wewe nk'umuntu ubona kure cyane muri no industry y'umuziki kandi uyimazemwo igihe kirekire kandi ukabikoreramwo minsi yose wakira abaririmbyi n'abandi ubakoresha ndavuga ibiganiro kuri radio radio Ejo Heza Ejo Heza FM neza na neza muri uno mwanya nikiye kintu Double J akwiriye gukora Double J n'abandi baririmbyi cyo bakwiriye gukora skindi ejo ukabona umuntu aguhaye akajumbo aragufashije aguhaye concert sura mwibuka kindi naco ntumushire ku mutima cyane ngo yaramfashije mugabo ntucu umubwira gute ntushaka ko muhangana musuzugurane no hama namwe mufasha abantu nimuze mwiba abantu baba artiste canke iki mubahe agaciro ego nakatwarakoranye iki niki habeho kuba ahantu urabumva nivyo vyiza nivyo bintu novuga ko
bibuze mu Burundi harabura kubahana haraba kwibagira kwibuka ico umuntu agufashije. Yes, byica umuziki w'u Burundi. Muri uno mwanya Paulin ashinzwa icyaha cyo gufuta indirimbo ya Double J na Chameleone kuri YouTube, kandi akaba ariko arasabwa ati isubize ko vuba bwango, utayisubije ko ibintu byo kwikomeza n'abandi barikomeje. Mbega muri uno mwanya DJ Paulin ahantu ari, ubutumwa buvuye kuri MC Machad bwoshikira DJ Paulin biciye kuri ya Gatek TV go barubuwe? Ubutumwa noshikiriza DJ Paulin aho warugejeje ni heza. Garuka mu Burundi nabonye umengo uri muri Norvège uri hehe. Garuka hajya warugejeje, benshi barashima ibyo wakoze, ubandanirize hajya, never give up. Bapore kugira turonke benshi, abenshi bace aba boss bace bankagushiramwe amafaranga kwera ba artiste bamwe bitwaye nabi, kutubahana kutubaha babafashije. Ingugaruka ukora ama concert cyo bavyiza, turana ko mengo hari igihengeri kihari. Abandi ba boss ni mushiramwe amahera mu benka ba Paulin n'ahandi atari ivyo badashizemwe amahera, umuziki wacu uzoguma kwa nta baririmbyi bishoboza byose. N'abaririmbyi bake organize ibiteramo barindira ko amakampuni abahamagara, abaririmbyi benshi barakenya. Umuririmbyi yose amahera agura akaduga, aguza akaduga aciye ahantu bana ngo mini ko boss wagera mu rugo ahaba ibaharage n'umucire kugira bironka, uza gusanga atana amavuta birimo. Turiko turaja he hatabonetse aba boss ndasubiyemo bashiramwe amafaranga ku organize ibiteramo, ama clip babafashe. Umuziki washura uracari down, nta murimvyi yateye imbere adafise umuntu ariko aramufasha, tereka aramondera ama connection, tereka arashiramwe imitahe. Ba Paulin bari babitanguye. Ikindi kintu nahanura abaririmbyi, umu manager cyangwa umuntu agufashije sujya guha amafaranga. Je ndaguhaye conseil nzoba ndagufashije, ndaguhaye connection ukamenyana na chameleone nzoba ndagufashije. Ama Paulin namba byarashyitse uri umuboss n'ibyo ntavyonze canke sinzi ko utari umuboss. Hari ibintu nawe urengeye, urondera Double J muganire ati VP fresh, yibuka ivyo twakoranye imyaka ine, ni namakonsere make yakora hatiramo ba Double J. Yibuka ivyo twakoranye maze dushira hamwe, hamwe indirimbo kuyifuta ntaco bizokumarira nawe porenda kugaruke ko ye muhayisubize ko. Indirimbo niyo yigira hit, si wigira hit. Hama indirimbo ntiyabaye hit, je sinjye umunwa sinokwirana ntigeze bahiti iba hit. Naho Paulin ari none okay ariko indirimbo barayifise abantu, indirimbo yamaze umwanya muto cyane kuri YouTube barayihagarika. Biradira hari yamaze umwanya muto cyane ntiri bwaro nk'umwanya indirimbo yo kwipromoting ikiri mu bantu. Ayimuhe ayishire kuri YouTube basi izoca hit. Orisiri izoca hit. Guys, indirimbo honye urinze wumva rya champion boy umvira Double J na Chameleone. Double J Chameleone nabonye n'umujama wawe muravugana, mubwira ati Paulin ramfuta indirimbo byaransa. Paulin nawe yaba wiyemera ntibari gufuta indirimbo ariko bahebera ati toka kure. Ariko yarashizemo imitahe myinshi Paulin amaze gukora n'abaririmbyi benshi. Paulin gufasha abantu simaka ngo ugarukane ivyo bashizemo, hari bufasha ukabigarukana ivyo bintu, ariko abutabigarukanyemo wewe nderere ya n'inzira yiwawe. Muga ntuvuga ngo naka ngo bwana ngo sindamugaruka ibintu ntabingarukaniye, ucushiramo inzigo ufite indirimbo zabo. Umva naba bari muri lebo yabo abazozana bose bazovuga ati hajya hantu ndagiye ndondera gahiti hama cinda mutoka, niko bizoca bigenda. Ntashira imbere ivyo bintu. None twebwe dufasha abantu benshi, aho je no chamba Paulin for this, no chamba Paulin for this. Kwaza abantu twe tubaza bamaze gucanga ba Dramati ba T1 ba Willow Music bajya bose bandi nabandi bamfukamira bansangana ati macha fanya hivi na hivi. Iyo tuvuze Double J twumva iruhande Kiriku Akiri yarakoze aka video ariko ravuga ati Paulin ndibaza warakabonye aka video Kiriku Akiri yavuze. Wakabonye gute premièrement? Kiriku Akiri yambaye ishati yambaye umupira w'ijazz y'u Burundi ariko ravuga ati sinzi ko akabonye kajya ariko ravuga ati Paulin ntushire mu bibazo vyawe na Double J. Petaza ukuntu
avuga mugivuga giye rya kiriku ririmo utuntu twa comedy rero sinshobora kubihagararako cyane ariko mutezo kubaha ababafashije sivyo nama nagukuye kuri iyi ntebe ngaha ahantu wicaye akujana handi hantu se muribuka hatabe kwibuka nta kubaha hatabe kwibuka nta terambere urumva iryo jambo mvuze hatabe kwibuka nta kubaha hatabe kwibuka nta terambere se murubaha muzoshika kuri ze muribuka muzotera imbere so ubutumwa no baha abaririmbyi ubaha namwe mufasha abaririmbyi mwagiye gufasha utaronse ikintu umva uri kurakora business utaronse ikintu mu muntu uzikura mu wundi sivyo nuko vyifasha ntagukiyemo ikintu wewe mbanzi yuko ico ndiko ndakora ndiko ndandika navuze yaba je nishuza abantu maze gufasha ku radio canke mu bindi bigiye bitandukanye vyereke industry bonde hamahera menshi nane no bandi pole for this no sinabivutse ivyo rekana navyo pole abo urabarenze hama baririmbye natwe tureke inzara dukore indirimbo itabaye hit sohora tubifise ngahi wacu ngo nange indirimbo itamaze ukwezi ngo nta yindi sohora ufite akarimbo kameze bien akamelodi keza kubita mu bantu ejuru uyora ama concert uyora ibiraka nandi uvuze ngo hana ngo jewe ngo indirimbo ni makibe hit ibe hit no yigira hit indirimbo yonyene niyo yigira hit Double J vyabaye byarabaye ntiwarukwe kuyishuza muri kino gihe hararengeranye no ndabesha igihe cyarengeranye cyo kwishuza ijya ndirimbo yari kwishuza bijya bihe nyene akikura kuri nani kuri YouTube none yishuza ubu ahubwo hageze ko sorry umwaka uri kurahera hageze ko sorry bikorwa man so urabijyerekana navyo hama DJ Pole ni yabishaka azoyisubizako kubera ndazi ko niyogira gashavu Pole kintu afisemo ndabeshaga mon frère kintu yashizemo mwese mufisa amakosa si Double J si DJ Pole mwese mufisa amakosa ahubwo kora ibikorwa rero murekane kwishuzanya bijya vyararenganye man. Yes of course MC Merchant avuze ati DJ Pole Double J mwese mufisa amakosa ni mubabarirane ibintu bigende neza muryohere abafana ahubwo munasubirane pora abantu bose mwashwanye haro ba MB data nawe kwera ufisa amafuti haro ba MB data harimo ba Double J barondere Pole bereke ko umuntu upfuze kandi uri umuntu mu star cyangwa uri umuntu teke ivyo star basura umuntu umu influencer nyine ari VIP uyu wahishe mu bafana uberekana ati ana je ibyo bintu nabihevye fresh usubire organize y'amashu tubatemwe natwe iwana nanje ndondeye ku radio sinzokwanga muga haguma haba ubuntu bw'ububifu ubuzorondera wese azokwanga ndabisha kigano kirahetse. Merci beaucoup reka ndagushimire muntu uri kuradukurikirana reka nshimire Rodrigue cameraman kuri no nshuro niyo uri kurafata image neza na neza shimira Double J yaduhaye content shimira na DJ Pole kuri content imani bahezagire imani hezagire Burundi n'abarundi bye bye.